ko tuguma twibaza ngo corruption ni igihe umuntu atanga ikintu, la corruption morale, corruption spirituelle irashikaho n'abantu bashobora kwama bariko barahenda abene gihugu bajuragiza. Bagumye bagaruka bavuze ku ngingo ya 1995, ariko hariho itegeko ryo mu 2026 kuva ku ngingo ya 29 gushaka 35 ivuga abantu berekana ubutunzi bw'aba baribo. Hari kuva ku mukuru w'igihugu ukaja ku mushikiranganje wa mbere, ukaja ku kigera cy'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, ukaja ku bagize leta. Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri. Urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Hewe gikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagendana zandwara niziye. Yo nozidondagura nkazimara benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'aba cya kigo kirakomeye. Aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he? Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka kurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Murakoze cyane kumpa ijambo. Nivyo naringize commentaire mbere, nakundagira ama commentaire menshi. Cyambere nabanje gushima ko mwateguye kino kiganiro, hanyuma nakengurutse kubona abatumire cyane harimo nka Karego twakoranye, harimo Sebastien, abo navuze nti uno munsi turaza kwiga Kirundi, kukaba nkako nize amajambo atari make, nize imyibutsa ntarinzi, hanyuma kandi ndumva neza yuko kino kiganiro kiza kuryoha. Rero je commentaire nagize nuko navuze nti ndabona ko ubu cyane cyane nk'umutumire yaherutse ari Rufyiri washaka nama nakurikiranye, nkabonera n'atajya kukumuramutsa. Urona ko iyo bavuze igiturire muzenye la corruption bisunga cyane les pots de vin, aribyo twita igiturire canke gupfumbatisha. Niyo nagira nti jewe ku bwanje nibaza yuko corruption ishobora kuba ari phénomène complexe qui affecte aspect menshi cyane, ashobora kuba la société, l'économie, la gouvernance, ntibagiye la morale et la spiritualité. Rero niho je narimba nishimikiye cyane kuri cyo cyanyuma, la morale et la spiritualité, ko twagiye muri changement de mentalité. Jewe nari nibajije ntimbega nkurikiye nk'ibirimaze iminsi bivugwa, nami nkurikira ayani space mu minsi heze, narabonye nk'uwo batumiye nk'umutumire muri space imwe avuga yuko yagize urunani rushasha ngo ruje gukuraho ngo leta y'u Burundi ihari, leta yitore n'abene igihugu. Uyu nawe akabitwa mu Gwengezo arongoye IPD zigamibanga. Nkabwira nti mbega ko tuguma twibaza ngo corruption ni igihe umuntu atanga ikintu, la corruption morale, corruption spirituelle irashikaho n'abantu bashobora kwama bariko barahenda abene gihugu bajuragiza. Navyo nyene mu ijambo corruption kiba kirimo nuko kuko mwakoresheje ijambo ry'igifaransa corruption, nk'iyo dufase muri ordinateur ngo un fichier corrompu iba yononekaye, ikintu cononekaye, ikintu caboze kiba kibaye corrompu. Donc la corruption so gupfumbatisha gusa, kuko nkanje gituma vyanyenterpeye murazi yuko mu Burundi tumaze kugira inani nyinshi za politiki. Murantunga singiye ku ruhande rwa sujet nkuko twabisabwe na Dr Benjamin, mugabo jewe la corruption ndayibona muri sens large, kuko twaragize amakoalition menshi, muri ama coalition zitwa ya inani zitwa za ADC kibiri zapfuye,
inani zitwa za Senarede zapfuye, hari izindi nani zaje ngo za Kira Burundi, ya Mizero, za Ranak, za Kopa n'izindi. Hariho inani zakozwe imbere y'amatora n'ivyo, hariho n'izindi nani zakozwe kugira ngo zibeho, hari inani za politike, inani z'amashirahamwe yigenga, ariko biboneka yuko mu gihugu cy'u Burundi umuntu yama yiyumvira we wenyene, akiyumvira yuko ateza kuja kwisonga ry'abandi, akibaza yuko nimba abandi bagiye hamwe nabo rinda gukora urunani rwo kwegeranya za nani zose. Umuntu wese yimfuza abeyegeranije haca haza uza kubegeranya, abo begeranijwe nabo bundi gushasha gacazunda kifuza yuko yobegeranya. Rero niho navuga nti abatumire bumve ko corruption ishobora kuba ifise sens large. Ni naronka kajyongira ngo ndaza ku developer davantage cyane ko nzi nk'umugambwe IPDZ gamibanga muri yuka ukishigwaho mu 2002 wari washizeho nka plan B, n'abawushizeho turabazi mwese ninaza ko tanomata abiyobewe, mugabo babandi nyene bari barimwo muri izo nani, bari barimwo muri izo zigenda zirapfa, nibo bagenda barugurura barakreya n'izindi nani bahenda bene gihugu, abene gihugu nabo gasanga bariko bakorompi moralement spirituellement. Nije rero nashaka gushikiriza mvuga nti je sino kwisunga la corruption yo gufumbatisha gusa, no kwisunga na corruption morale et mentale, corruption spirituelle. Murakoze cyane. Ati changement de mentalité ihere ku bategetsi bo hejuru, kumburengira agomba kuvuga ihere no ku bakozi bose, abakozi ba leta. Mbega nk'abo baba basanzwe abatubona bari mu bategetsi bo hejuru, nyene umugani wiwe ndabona ngaha Jean Claude Karegwa, ndabona Sebastien, burya na Gabriel Rufyiri n'umutegetsi wo hejuru yigenga. Nibaza yuko ngaha oye uyu muntu mwogerageza mukagerageza mukamwumvisha ingene changement de mentalité ibwirizwa guhera hejuru n'ingene biriko biragenda. Sinzi ko tworeka Sebastien akagerageza akamwishura bigi tutarabira. Murakoze kunsubiza ijambo. Burya iyo ugomba guhindura ikibano, imibereho, cyo no kwita societe, ikintu ca mbere ubanza ahubwo no kubanza ukihindura wewe nyene. Burya rero harya general nabiravye neza cyane, harya ibintu mu bintu bibuza gutera imbere ibihugu cyane bikiri mu nzira twokwita ngo ya demokrasi, kenshi duta umwanya mwinshi mu kunebagura ivyo abandi bakora usumba aho twebwe nyene twobanje tugakora natwe tukerekana karorero. Simvuze yuko hejuru hatari utunenge muri ivyo bintu nyene bijanye na corruption, iyamara rero burya ugomba guhindura neza societe nukubanza ukihindura ukaraba wewe nyene nukwiherako. Hanyuma je nkuko nabivuze uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga, ego koko yabivuze uyu Orikome Rufyiri ati hariho abantu bakuze bashobora guhinduka, ati hariho umuhinga ndamuzi n'umunyamerika nibaza ko ari Frederick Hudson, yavuze yuko n'abantu bakuze ushobora kubahindura bagahindura imyiyumvirire. Birashoboka, ariko je uko ndavyibaza, twebwe nk'abarundi tukabandanya twiyumvirira gutunga intoki abantu bari hejuru, natwe tukibagira yuko igihugu kitagizwe erega batwara n'abantu, mugabo barahava hama institution igasigara. Hanyuma guhinduka hahindutse umuntu, mwahindutse umuntu babiri ntibikwiye. Jewe mbona nico twokwita toute une révolution de mentalité. No kuvuga yuko abatwara none kugira ngo hari umuntu bahaye ahatwara ngitongo ryase, uwo arahava hanyuma ejo hakaza ubundi, hirya ejo hakaza ubundi. Ariko ico kintu kitwa mentalité, ico kintu numva yuko cotuma haba cyo mu gifaransa no kwita c'est d'orgueil, tukavuga tuti ibi turabivuyemo tugiye muri ibi. Ntibiraba abatwara gusa n'abatwagwa birabaraba.
naho no bandageza abanya ngo baza kunyunganira murakoze ngira ngo karegwa nyene muri iyo ntumbero ca bunganira murakoze cyane jewe nibaza yuko ico nagomba gusaba hanini abarundi turakwiye kudefinisa modele yacu tukareka kuba ubwa mbere ho kwama turondera abahinga bahani kuko umenga iwacu nta bahinga bahari Rufyiri n'umuhinga Ntawugendera n'umuhinga Evrene n'umuhinga Dr Benjamin n'umuhinga Ambassadeur Wirinyamitwe n'umuhinga harageze yuko abarundi naho tutovuga abamvuze bo muri urunganwe rushasha no mu barundi ba kera uhereye ku bami ba Samandari ba Ena Runyonga ba Ena Mujandi ba Runyota hirya no hino turafite ivyitegererezo byinshi mu barundi mu nyifato ibereye mu nyifato y'ubutungane mu nyifato yo gukora yo kudakora ibidakorwa uja turisunga naho turiko turavuga n'ibi vyihangiro tugomba gushika ko mwaka w'2060 mu mwaka duciye mwaka w'2040 nibaza yuko tugiye turavuga ngo Korea byagenze gute Singapore byagenze gute canke biriya bihugu byagenze bizotugora ega turashobora kuraba Uburundi aho byagenze neza igihe byagenda nabaho byatugoreye ikivyo mbe ndabireka mugabo ngaruka guhinduka twese turabikeneye umuntu yateza guhinduka ku munsi ndazi neza jewe inyuma y'iki kiganiro sinzoba ndi karegwa w'imbere y'iki kiganiro jewe ndazirikana neza ko nja kuva muri iki kiganiro nasomye commentaire zanditswe nubije zandi bashikirije nize mba ngaha nego nta rupapuro rw'umutsindo rushasha nja kuronka mugana nja kuronka ubumenyi bushasha nkura mu bantu aho tugendera abo tugendana abo dusangira abo dukorana batubera abigisha baradufasha niyo n'abaturaba n'abatunegura bavuga ngo ukuraba cyane akubwiriza kwikwiza rero nkavuga nti nivyo ingingo umukuru w'igihugu yafashe yo kwiyumvira cyane ugwaruka ni nziza cyane kuko na mukuru we yari yarabivuze yakoreye mu ngata yari yavuze yuko hariho urunganwe ruriko rubarenga n'undi rurenguka ngo rurenga rero rwamaze warishano ryinshi kumbe n'uwo gomba kurukisha iryo shano byo mutwara umwanya muremure n'imiti myinshi bikagorana mugabo umuntu wese ariko arinvestisa mu gwaruka mu ndere y'ugwaruka ndamushikiye cyane 100% kuko nitwa tugomba Burundi bushasha tugomba Burundi igihugu cyahindutse integralement cyahindutse mu vyiyumviro mu mvugo mu ngiro no mu kutiyobagiza ivyo bategerezwa nuko tuzosubiramwo ibijanye n'indero indero no kuvuga yuko abana bacu bakwiye no kwigisha ivyese kuva bakiri muri amashuri yo kwimenyereza bijya bita école maternelle hagategurwa nk'ivyese vyo kurwanya ibiturire amabi y'igiturire amabi ya kampinga yanje amabi ya kamwana wa mama bikigishwa aho rero nizo ndongozi nazone zirahinduka ndazi n'indongozi maze kwitwa kanywafi ubaza yuko ivyo yakoze mu kwezi guheze ari bizokora mu kwezi gukurikira umuntu wese arahinduka ku munsi tubahinduka indongozi zo mu bisata byose kubanje zigizwa kubera karorero keza abo zirongowe kandi ku munsi tukabona yuko ariyo gishasha zazanye indongozi y'amikora bya bindi ibihejeje abageze yuko itanga imihoho avuze je sinzorenza wowe wamaze ubona kutashobora kurenza aho uri uca wigira abandi bakaza bagakora kandi igihugu ntigipakara abashobora gukora ibidukora ni benshi cyane natwe dukora ivyo abandi bahora bakora kumbure banga hariho nabibaza ko tobikora mugabo turashobora kubikora natwe turazi yuko buca bugacana yandi ejo abandi bazoza bakabikora indongozi kandi bushitse yo kwamana ntaryo yishira mu kibanza cabirongowe kuko jewe handiko mvuga nk'umurongozi kandi gutera uburezera bw'ibanza y'indongozi ashobora kwishira mu kibanza cabirongowe ngo yiyumvire yuko bigikenera ishonje n'abandi basonza inyotewe n'abandi banyotegwa bijya kenera n'abandi bantu babikenera abiba vyamutaye kuba amazi indongozi kandi zizo kuba abarundi bukuri bamwe bazi kizira kukizira kuri bose ko atari umuziro usanga uraba umugwi umwe w'abantu gusa ikizira bakakiziririza hanyuma bishitse rero tugakora uko turakora umwimbu kumbure hari umuntu ashobora kurima karimarima iyo umwimbu ubonetse ntihabe umwana n'ikinono ntihabe mpinga yanje ntihabe ka mwana wa mama umwimbu ubonetse tukumva yuko atavyo gucuranwa atavyo gusakuranwa umuntu wese akumva yuko terezo gusabikanya nitwo kwaza hasi birumvikana umva nitunganya n'akayaba guca hitunganya n'ivyo dukenera mugabo terezo gusabikanya
umwimbu umuntu acuye ntihagire uronka amatankoni nawe ngo atahire inkoni ntihaba umwana n'ikinunu tukagaruka kuri bwa butungane ubutungane rero jewe mvuga si ubutungane burya bwo mu bucamanza oya ubutungane butegerezwa kuboneka hose niba ufise abakozi babiri ku kazi bose bafate neza bafate kumwe niba ufise abanyeshure babiri wigisha mu ishure bose mu kubigisha ntihagire umwe ufatira umwanya munini gusumba uwundi canke uwo wiba n'uwo wibira oya bose ukabafata nk'abana aho ni hamwe rero umukuru w'igihugu avuga ati uko yatanguye ariko arashikiza imigambi n'imigabo abarundi yavuga azoshiraho leta mvyeyi rero gutegerezwa kuba imeze amategeko ubutungane hamwe rero no kurondera ibitunga abenegihugu bibonetse kandi bikabatunga bose mu butungane ntangere hama bisigaye navyo cyuko turavuga ibi vy'igiturire gupfumbatisha abantu ukuri nagomba ndakumenyesha yuko ivyo bintu nabivuze ko natangunda bwo ariko banza bivuga birahari kandi biba mu buryo bwinshi rega n'umuntu aje ukuramutsa umuntu aje akagutwengera umuntu yojeragira n'amakomantere ngaha anye muri ibi turimwo aje arangeza ati karegwa uvuga neza cyane ugitangaza turagukunda cyane uwo muri byose niyasaba ko dusangira ko tubonana kumbure nzomworohereza gusumba abandi ukuja turaraba rero tukaba maso igiturire kiza mu buryo bwinshi n'uwogira indirimbo yo kuririmba guhayagiza kandi akubeshera canka agushimagiza gusumba uko bategerezwa gushimagizwa abaguhaye igiturire Nyamitwe yavuze igiturire n'ikintu novuga it's a broad topic ikintu nitwo kivuga nitwo tuja muri babahinga bavuga ibintu n'abariya reka tuvuge igiturire tugiye ico bita scope and delimitation je nico ngomba gusaba abe scope and delimitation tuvuge igiturire mu Burundi gusa kumure tuvuge tuti mu myaka yo kubami byari bimeze uku mu ntwaro za Republika byari bimeze uku kuri intwaro bimeze uku hama turabire hamwe tuti mbega none twokigwanya gute curanduranwa n'imizi gute kugira ngo Burundi koko bw'igihugu kiziri giturire dutegure kazoza keza mu gihugu cacu murakoze ego cyane murakoze ku mijambo nakurikiye kandi nibaza yuko kino kiyago kiryoshe nkuko abandi bavuze bati kije hageze ni kiyago ciza umva ko harimo nibazo byinshi nico gituma burya natanguye mvuga nti reka tugerageze kuraba kuko jewe mfashe kuri la corruption ivuye mu ijambo corrompre nabona ko ari ikintu kirekire cyari gikenewe yuko dushikaho tugi circonscrivant et dans le temps et dans l'espace tukamenya tuti ubu tuvuga iki turiko tuyaga ku kijanye n'iki quelle sorte de corruption nkanje ku kibazo rero cyakibajijwe ikibazo kiri mu ibwirizwa shingiro washaka cyabajijwe na Rufyiri yavuga ati uravye nk'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 95 hariho ivyo nibaza ko bitariko birakurikizwa icambere nk'umuntu ari kure si dotanga inyishu mu kibanza c'abari mu gihugu canke bari mu nzego zegereye no kuvuga umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abagize leta kuko nibo bavugwa muri iyo ngingo ya 95 ariko ico twomenya nuko mu bisanzwe iyo hari ingingo imwe canke nyinshi umuntu yibaza ko zitariko zirakurikizwa canke zidashizwe mu ngiro nkuko bitegerezwa hariho ibwirizwa hariho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ishobora kugira ikivuze ko ikagira commentaire canke igashikiriza abarundi uko ico kibanza niko niyo nzira nibaza yuko yoshobora gukurikizwa mu gihe abantu baza yuko cyo kitagiye mu ngiro kuko jewe kubganje aho ndi nibaza yuko ibwirizwa shingiro muri rusangi mu ngingo zayo zose cyane cyane iri bwirizwa shingiro rya 2018 ariryo tugendera ko byose biriko birashigwa mu ngiro ro nkagira nti jewe aho ndi sinshobora kugira interpretation y'ingingo imwe canke zibiri canke zitatu canke nyinshi zibwirizwa shingiro
mu gihe hoba hariho aho bibaza ko itagiye mu ngiro. Mugabo ngarutse kuri ico kijanye na corruption ko twagiye mu kintu kiri bien circonscrit, ikintu kizitiye tubona icyo tuvuga ko ya corruption tuko turavuga ari ugupfumbatisha, ari ugutanga igiturire, mu gifaransa les pots de vin. Nibaza ko kubganje hashobora kubaho hariho muri icyo nyene imice myinshi igiturire. Umva hariho abagisaba bafise amategeko arinda kubakurikirana, hariho n'abagitanga, hariho gusaba, hariho gutanga. Nivyo kenshi bavuga l'offre et la demande. Mbega mu gihugu igihambaye cyane ni gisaba nabasaba igiturire canke n'abatanga igiturire, nabinginga abingingira abantu kugira ngo bayovye pour les corrompre. Hariho navyumvise mu majambo menshi yagera avugwa la grande corruption, la petite corruption, igiturire twita ko ari kinini canke cyitwa ko ari gito.